nuhumure shobuja aragukunda kubugeragezwa s'akarenganyo k'Imana nuko data gukunda kandi akuzi. Oh haleluya. Hari abantu bamaze iminsi indimi zabo zamatanye n'amagage kera barabavugishwa n'Imana. Data arambwira ngo hari impwemu zandagaye hasi nk'izumiye mu bugaragwa ngo haguruka uzivugireko amazi azishendanisheko zongere zatura izina rya Yesu. Umwanya n'ubu nyene niwemera ugaca bugufi ukihana turaja gusenga ngo imbizi z'amazi ubugingo zice hano zisendanishe gushika ari inyuma. Abantu muraza kumva batuye izina ry'Imana. Impwemu z'abantu b'Imana zihembuke bahabwa ibihe byabo byo gutazira Imana. Haleluya. Mukiza numvise ijwi yawe ry'imbabazi cha kabiri ku murongo wa 20. Gice cha kabiri Paulo yandikiye Timoteyo gice cha kabiri dusome duhere ku murongo wa 20. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwe ivy'imbombovu z'ivyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko habamwo n'ivy'ibiti n'ivy'ivyuma n'ivy'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icubahiro ibindi babikoresha ibiteye isoni. Muntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe kigira nyene c'ikimazi catunganirijwe igikorwa ciza cose. Ariko kwifuza k'umusore uguhunge maze kubitira ukugororoka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanye n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. N'ayo majambo y'Imana umusavyi w'Imana Paulo yabwiye umukozi w'Imana Timoteyo. Timoteyo yari yagiriwe ubuntu n'Imana ajana na Paulo baramenyana bakorana igikorwa c'Imana. Muri ico gikorwa yahigiye ibintu vyinshi cyane ku birenge vya Paulo. Munkurikirana, yahigiye ibintu vyinshi.
aramenya ko bishoboka umukozi w'Imana akagira urugendo rumugoye, Imana ikamureka rukamugora. Dukorera umugabo agoye. Hari aho Imana ikureka mu gikorwa bikakugora. Timoteyo arabibona ko gukorera Imana hari aho Imana ireka umukozi bikamugora. Hari n'igihe imodoka zibura kandi igitoro kihari, Imana ikareka umukozi akabura imodoka. Munkurikirane neza. Numva Imana yarabaziye kandi hariho impamvu. Igeze kure ndayishimiye ndavyumva kandi iri kwinezerwa no guca bugufi kwanyu. Ndumva igeze mu gihe c'amasezerano yanyakomeye. Ni ngombwa iri shengero ririmwo abakozi, Uhoraho harabivuze. Timoteyo arigira kuri Paulo, amwigira kwiko igikorwa c'Imana kimeze, kuko barajanye mu ngendo, bajana akiri muto, arabona amagorwa n'imibabaro y'umukozi. Kandi Paulo ntiyabimuhisha. Paulo akabura indya ariko akabandanya igikorwa c'Imana. Paulo akabura amahera yo gukoresha ariko akabandanya igikorwa c'Imana. Timoteyo akabibona. Paulo akaba ari mu ishengero rikomeye rimaze kumva ijambo ry'Imana no kuryizera, kandi ririko rikora n'ibikorwa, ariko akabwira Timoteyo ko atamahera afise y'itiki imujana ahandi. Timoteyo akabona afashe amahema, amiga arangiye, akabona atanguye kujisha. Mu nyuma akayamukorera ati mfasha tuje kugurisha, ndabe ko nzoronka itike. Ivyo Mungu katika jina la Yesu, asante Baba. Ivyo vyose Timoteyo aravyitegereza, baba bari kumwe. Imana idufashe cyane. Hari abantu batubwiye baturirimbira ngo ayo majambere aya majambere azotuma habaho abakozi b'Imana atari bo. Muhemu w'Imana akora uko ashaka, kuko nigiwe yararisigaranywe ngo agitunganye. Aramanutse nashimwe ngo ategura abakozi. Habwa icubahiro Mwami. Arabibona. Paulo yari umukozi w'Imana akomeye cyane, l'apotre. Ubu bavyigira uwadutse wese ngo ndi umuapotre. Yari umuapotre Paulo. Yagorewe mu gikorwa ashinga amashengero. Urazosoma urabe ngo inshurizi namenekanywe n'ubwato, inshurizi nakubiswe ibimoko, inshurizi gushika habwira Timoteyo ngo mwana ari nzara yo mu gikorwa ndayizi. Kuko ivyo navyo Uhoraho yarabinshishijemwo, arampa iyo formation.
natojwe mu byo gusonzera mu gikorwa mwananje Timoteyo ndabizi urazi ko twari kumwe bibaho umukozi w'Imana kamara igihe atarya ariko ategerezwa gukora kandi suko injya muri ako karere ziba zitahari hari aho Imana ibuza n'abakirisu kubizana ngo yigishe umukozi ndabona muri ko muriruka bandi babigizemo ihiganwa ryo gusengerwa no kuba abadiyakoni n'abaki irukehogi ariko mugende ndababwiye ivuze ngo hari igihe izobuza n'ababizana ngo usonze bimenyekane ko wari ugiye gukorera Imana canke wari ugiye kurondera gusa ubukuru sava muranyasa ndabagiriye nabi kwe zohava usiba ku rutonde byo birantwaye iki ab'Imana zizobakoresha Timoteyo arabibona aravuga ngo yo papa bari kumwe ari umujenama wiwe hari igihe kumbura mubaza none turararira iki papa turarara ubusa kandi ejo tuzinduka gukora hari aho Imana imbwiye tuzoja kuvuga ubutumwa indya z'abakozi ntizirahagaragara zirahahishijweho Imana iyo nyene ngo irazi kwibagaburira uwundi munsi yambwiye ibintu bikomeye nari ngiye ku rugendo ndaduga umusozi nari nihuta cyane ngeze ahantu numva inguvu ziraheze nari menyereye guca ku bitarugwa nta kibazo naho kiba kimwe ndagicako nkabandanya nta kibazo ariko uwo munsi hari umwene data yari barungitse ahantu ngo aje kunyakira agasakoshi hariho abantu no kwinjira mu rusengero atwaye ibitabo atavyagira atarose uwarinda kubimdemeka umenga ni igicumuro kwinjirana ibitabo vyiwe yewe wogomba wobimenyera hari igihe hatari ibitabo gusa n'isakoshi ari uzoyitwara rindira agacangane bizomenyekana uwahamagawe n'utahamagawe muzomenyere vyose data agomba bakuze ngo muba abakozi bo mu gihe kigiye kuza kigoye aranyakira Mana yarakoze kuko ntayo nari kutwara ntayo nari gushikana ndiko ndagenda mponyoye ku gitarugwa numva umubiri wose urajugumiye nsubira inyuma mbwira uwo yaje kunyakira ngo genda ntigenda genda iruka genda ubu uragenda imbere kandi uguma ugenda ndaje mpagarara ahantu ndabwira Imana ngo Mana ishengero rirandindiriye ngo nje kuribwira bimwe wantuma aha hari uruzi ncahe naramurungitse kugira ngo ntambone kuko ivyo vyari ivy'iwanje umwene data haca nk'ingeregere aragenda ntuguma ugenda ntundindire kugira ngo tuvugane niyampamagaye imenyesha honca hari igihe hari ngombwa ko wongera gupfuka mu kabazi yaguhamagaye ngo aha ancangira gute aha ndabigenza gute Mana muri ugu gwitwazo gw'isi ndarengana gute nk'umuririmbyi ndabandanya gute igikorwa c'Imana uri wenyene abandi mutari kumwe
ndayibaza ngo ncahe Imana ikirambwira ngo duga hajya haruguru urajabuka nca ndagenda iranyereka ngo ninjira mu ishamba ndahageze sanga hari amabuye apanze ndayacako nta nima ryankoze no ku birenge kandi ahantu nta n'umuntu n'umwe yari bwigera haca ndaca kuri ayo mabuye ndarengana nca ndazunguruka uwo muntu ndamusanga ruguru yandindiriye ariko mejeje kujabuka ngeze ruguru ndiko ndaduga biranka nca ndicara niho Imana yanyigishije indya z'abakozi aho ziri nca numva irungitse umuyaga hari muci umuyaga ukanye mwiza urinjira kugeza numva winjiye no munda numva ingufu ndahaguruka ndaduka kuko ngo hari n'igihe bagaburira umuyaga indya zanyu zirahariho hose data yarazibitse indya zanyu bakozi b'Imana indya yarazibitse zirahari nca ndahaguruka ndaduga ndashika ku gikorwa barampa indya zirananira ko washonje nturya bampa amazi arananira ndabwira Imana ngo wangaburiye ndakora nategerezwa kwigisha kandi hari hageze Pasteur wanje ati niwitegure turinjiye nca nditegura ninjira ncitse intege uko nahaguruka negera rutare niko Imana yampa inkomezi nigisha ndaheza nakira ishengero ku mugoroba nariye saa 3 y'ijoro nako ndavuga ngo Timoteyo yigira ku birenge vya Paulo abona igikorwa uko kimeze Paulo mu nyuma amusigira ishengero formation warayigize warabonye uko bimeze warabibonye tego muvyeyi aca yongera rero aramubwira ngo mwishengero ry'Imana rero uzoburongoye mukozi w'Imana Timoteyo ntiwibaze ngo nabamarayika ugiye kurongora ngo ubwire imigwi irimwo hariho bamwe bameze nk'izahabu abo nabahe ba Kristo muri mwebwe hariho abakristo bameze nk'izahabu nabahe n'abakristo ngira tandwi nimwe atabari kwageragezwa yavyamamwo iki kirenganye haza ikindi ingwara ivuyeho haza ibiki ibi bigiye haza ibindi arimye kugira ngo azonimbure n'induru nukubanza gufukama ariko abo iminsi yose yavura aja mu rusengero yavura aja ku gikorwa hari n'uwufatwa n'ishavuti Imana ko yugaye nanje sinjayo akumva umengana umuntu agira mu kubita kaza hari n'ugera ahantu akorera igikorwa c'Imana ngo Mana nta kundi ko ari kungize ndaje mfume mfira mu maboko yawe hari abantu benshi cyane basenze iryo sengesho bama barisenga ngo nta kundi kunyimyinga ndagiye mfume mfira mu gikorwa nta kundi ntaca abana ko siza ataco bafise reka ngende mfire muri korale ntibapfe mbona rema uri izahabu ipimigwa mu muriro ipimwa na aside kugira ngo umenye ko ari izahabu n'impeta umuntu akayigukorera uzomubwire ngo ndayipime ntubu mpenze ntigoye gupima uzosuke kwikoka gusa ikaba ari izahabu izoca imyoka akagakushe kazoca kavako niwasuka ko koka ukabona igumye isa neza ntiyagire iciba uzoca umuha amahera izoba ari izahabu ngo benabo nibikoresho bikomeye mu ngoro y'Imana naho haduka iki naho abantu bose bosohoka naho abantu bose boheba Imana abo ntaho baja
naho yohanwa ntagenda. Aramubwira ngo mu buzorongora rero Timoteyo hari abameze uko. Bene abo rero baragoye n'amazahabu ya Kristo, kandi zahabu ni ikintu cy'akamaro. Ugifise ntashobora kugitakaza. Hari abantu Imana idashobora gutakaza mu rusengero, naho byogenda gute. Ibyago byose bimushikiye Imana ice bimutabara ubwo nyene. Ukazobona umukristo yama mu mageragezwa, uzumwitondere cyane, ujya n'uw'igiciro imbere y'Imana, uzumwitondere cyane. Ukazobona umukozi w'Imana yama ariko aracuranguzwa, uzomwitondere, ujya n'uw'ikimazi dataramutse, uzomuvuge ko bike utagomba kwikwegera. Ageragezwa atari we ubihamagaye, kandi azotabagwa atari nawe ubisavye, naho mutazomusengera azotabagwa. Ko n'amazahabu y'Imana ngo bagegwe bavugutigwe bababika imazi mu ngoro y'Imana. Aramubwira ati hariho abandi bagira kabiri, abo bimereye nk'ibikoresho by'ibiti. Abakristo bameze nk'igikoresho cy'igiti. Ndababaza abantu bazi sekuro y'ikirundi bamanika intoki. Ntimwoyiyobegwa muri abantu murya kavunde, muri abantu murima n'umuceri, kuko aya masekuro y'ikizungu y'umuceri n'ayavuba cyane. Kera wasekugwa mu isekuro, kandi ubu mu isekuro umuceri hajya urawusekura ntumene ntacuba. Hari ababibaza ngo ucumenagurika. Eka n'ingano zose urasekura mu isekuro nta kibazo. Mwese murazi isekuro. Ninde muntu arigera abona ukuntu isekuro iri kwirahera? Kuko iragera igihe ukaza usanga yarimvye, ifise ikinogo umwobo. Ninde yigeze abona ukuntu iri kwiramanuka yiyimba umwobo? Canke ngo abone ibivunje bivuyeyo? We urahura gusa, munyumuzi usanga yamanutse. Hari abakristo bameze gutyo. Mwishengero umubona ari umuntu w'Imana, akagenda arayonga buke buke, munyumukazi usanga yaraheze yaragiye. Bene abo hariho abakristo bari mwishengero batataramuwe, kuko ntibigeze bamenyekana. Icumura ryabo umenga umuraba ku maso ntaco umwagiriza nk'icaha yakoze yotaramuriko, kuko ntiyigeze akoze icaha kibonekera abantu. Yaragiye buke buke, munyumuzi usanga sinzi iyo yaroye. Hari nabo bahora bibukaniye abamwarimu uti mbega nakayoba yarataramuwe cyane, araza canke ntaza. Imigwi ngiyo mu ishengero irahari. Abantu batanaharugwa nk'abakristo kandi batataramuwe, kandi atawuza aho bari, aje gusenga sava, mbere ugasanuka umubonye ati yentuze amahoro, we naguheruka kera ngo yiga ngo ngaha. Uri ngaha he? Ngo aha nyene. Hehe ndaha. Paulo abwira Timoteyo ati mwishengero uzorongora harimwo abantu bameze nk'ibikoresho by'ibiti, bagenda barahera, gasanga yaraheze kabisa. Bene abo ntibataramugwa. Hanabo bateba mbena kakumenga yari yarigeze kubatizwa tego, none yarataramuwe teka ntavyo twibuka. Nta cyaha kigaragara yakoze. Hajya hari abahinga mu gucumura, genda aracumura buke buke pole pole, ati yamamaza mu gucumura, abizi mu buhinga.
pole pole atamara imboga kabisa. Hari abantu mu gucumura bahangira gose kabisa, atamara imboga pole pole, atanumwe azomuvuza kwinduru ngo n'umunyabyaha kwe, pole pole. Kaza sengera baye umupagani mubi atigeze amenyekana, atanu umukristo numwe yigeze amuvuza kwinduru ngo uracumuye. Ati Timothy nabo mu buzorongora barimwo. Ati hari abandi rero bameze nk'igikoresho c'ibumba. Ino murakoresha inkono. Hari abantu bahora bagira ibintu vy'inkono. Inkono murazizi rero. Umuntu yoba yaravomye mu nkono canke mu karabo namanike. Murakoze cyane. Umuntu yacumvye ubugari mu nkono bwa mwoto manika. Mwumvise ngo hihihi abo n'abajene buno munsi bavuga ati kijya kintu umuntu gicumba mw'ubugari bugasha. Sugusha gusa yaramara n'iminsi itari mike bayicumbamwo. Mugabo rero abagwa urugwaruka guno munsi kuntu numvise bacumba bakubitagura n'umudaharamuta niyo cumba mu nkono. Ndagomba muzorondera umuhumure muri bajya bazicumvyemwo azobigisha ukuntu bacumba mu nkono kandi busha neza cyane, neza cyane. Warariye ubutsima bwacumbwe mu nkono ntiwojya ubwisafuriya kakabisa. Ariko ndababwira ukuri bene data, niba hari ikintu kigoye gukoresha n'igikoresho c'ibumba, wihenze gatoyi uhomba ubugari, uhomba ntibusiba kucanjarira mu ziko, kuko urashobora kuyicumbamwo ikaba yari yifitiye ubumuga. Umaze rero gushiramwo umucumbisho igacika kama ubusanga bwose indani. Hari abantu rero mu gikorwa c'Imana bameze nk'igikoresho c'ibumba. Abo nabahe ugwitwazo rutoyi gusa aca heba igikorwa c'Imana, banamuravye ijisho gusa. Ajya abarongoye amakorare pole sana, pole sana. Hajya muri korara arafise imigwi, abaririmbyi biwe bafise mu migwi. Hariho umuntu naho yomutukagura aza gusa ngo mbabarira ko ntagite, mbabarira nukuri tejo ntuzoririmba toya mbabarira vyangoye nukuri je nari nagerageje uko nshoboye kose, mbabarira sinzosubira. Nuga ntuzosubire tego murakoze. Yo ni yamazahabu. Bamwe bibiti nabo baba barimwo, agenda yonga pole pole, umuburaho yaroye ijwi akagikuramwo kaja murindi iti mbeko gwahora uririmbiri ngoya ngubu ngo ngomba ndirimbiri naryo warishizwemwo na ninde yahagushize ngoya ngurumva ngo niri naryo ngurumva ngo mazi iminsi ngumenga ngo hari byafashe ngo bugi rya kabiri ntaryo ngo nabaye ndaririmba irya gatatu. Mama sha n'abandi rero bantu nkome
tehe rero we urabona ko uno munsi abyaririmba irya mbere ari bake we wahora uririmba irya kabiri genda ufasha bijya mbere ati ko niko atanguye kunsuzugura kwera ngo mugabo kontagi ngo kijya mbere ndariheruka kera tego uragerageza ashitseho ntaririmba cahora ngo amwereke ko yavyanze tiririmba agaca aririmba irya kabiri hariho n'abandi biyubara kubavugisha niyacerewe ariko aramuvuga araba hariya ati rero ubu hari abantu musigaye mucererwa cyane tubasabe n'ukuri kandi tuzobahana agatinya kumuraba kuko azi ko indirimbo zoca zononekara aca atangura kuvuga catangura gutukana abo nabibumba akomwa n'akantu gatoyi gusa kumuraba ukugusa honyene uramuti sinzogaruka barandavye ara abantu bahevye igikorwa c'Imana ahevye no kuririmba ngo kuko babaravye ngo iyo ngiye ngo baguma bandaba we bana je ndabihevye kweri ngo ndabona ko batanguye kutandaba neza aho urahevye kuririmba kweri kuko bakuravye ubundi nawe ngo namaze kumva bamvuga nabi ngo ari ikintu bambesheye ngo jewe sinzosubirayo none kuzi ko bakubesheye none uhagaritswe n'iki by'ukuri ntiwarimwo reka kubesha abantu wari waragiye kuva kera ibikoresho by'ibumba atabo bantu rero Timote ishengero ryose ntuzugire ngo bose n'amazahabu n'ivy'ibiti birimwo bariko barahera kandi bazohera utababona uko bagenda hariho n'abandi umukomye gusa pi ara abantu barabakomite mw'ishengero babihevye mwarimu atanabavugishije batangwe kumbaza ngo icatumye ntaja mu nama jewe Churashara kumbaza igituma ntagiye mu nama ndayihevye timugende mwebwe na kare dayere hari gihe mwarimu yibaza ngo namahera duhayo je ntazi ko ntahi wanje kandi rero inkono y'ibumba imenetse ntiburi bindi hitana ipfuma himenekeye hajoba kuko amazi aca sanza uyikoreye yo hari gihe umutwe winjira indani niko abantu nk'aba bakristo nk'abo ntagenda wenyene ntabura abandi ahitana Paulo acabwira Timoteyo ngo uzobabwire ngo umuntu niyitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro kibereye nyene c'ikimazi catunganirijwe igikorwa ciza cose imisi umaze ukorera Imana yo aha hari abantu bararira amarira bakayifuka misi yose amaze ari umukristo arukurira ate bakavuga ngo uhoraho je umpora iki nureme ukugeragezwa cyane niko shobuja gukunda cyane kuko akuzi kuri w'ikimazi kandi hamwe yomara imisi utageragezwa ngo yoca kubura kuko yomara imisi utari uramwubaha kandi usengera ishengero ariko kugeragezwa kwanyu ngo data arabikunda kugira ngo ugume usengera ishengero hari abantu afise mu bikorwa nk'ivyitegerereza
iyo habaye urusaku kuri iyo shure kugira ngo ruhere wa wundi w'izahabu baca bamusira ku rusaku rukomeye agaca aja imbere y'Imana agakoma induru Imana igaca itabara n'abandi kuko ingwara zabaye nyinshi mw'ishengero agaca agwara agaca imbere y'Imana agakoma induru kugira ngo n'abandi batabaga. Urakoze mwana. Bene data mukomere mu mwana murushiriza imisi yose gukora ibikorwa by'umwana. Kugeragezwa kwawe si ugupfa ntacu uzoba. Data aragukunda ariko iciza cabyo iyo zahabu ivuye muri ico kiyigera inangala ivayo ikayangana. Ni kumukristo nk'uyu yanesheje igeragezwa data ngo aca amwongera ko ayandi mavuta avaye ariko aravugishwa. Tugomba dusenga Imana. Umeze gute mu minsi umaze ukorera Imana? Nuhumure shobuja aragukunda. Kubugeragezwa si akarenganyo k'Imana. Nuko data gukunda kandi akuzi. Ingorane wagize wacumuriye mu igeragezwa. Ingo data guharire ubandanye kuba. Murumvi yatugejeje gikorane kigira gihere. Urumvi yagejeje ubu ariko ategura abakozi. Muri iri shengero hari abantu benshi bahevye ibikorwa by'Imana kubera amageragezwa baciyemo benshi. Hari nabo mubona bicayemwo mu gatana kimwe bagikora kubera amageragezwa bahuriye nayo muri iri shengero. Imyaka rimaze ntumbaze ivyo ryaciyemo, ntumbaze je nta na kimwe nzi. Mvuze ico data mbwiye ariko nzi mpwemu Imana ko atabesha. Uwanzanye ngaha ntabesha. Hari abantu bahevye ibikorwa kubw'amagorwa baboneye aha. Data arakubwiye ngo rema arakuzi. Gusa ngo wihane kuko wamuharurutse. Yongera kugire umuhizi nka kumwe kwa mbere. Yongera kunagure. Oh haleluya. Hari abantu bamaze iminsi indimi zabo zamatanye n'amagage. Kera barabavugishwa n'Imana. Data arambwira ngo hari mpwemu zandagaye hasi nk'izumiye mu bugaragwa. Ngo haguruka uzivugireko amazi azishendanisheko zongereza turi izina rya Yesu. Umwanya n'ubu nyene. Niwemera ugaca bugufi ukihana turaja gusenga ngo imbizi z'amazi ubugingo zice hano zisendanishe gushika ari inyuma. Abantu muraza kumva batuye izina ry'Imana. Impwemu z'abantu b'Imana zihembuke bahabwa ibihe byabo byo gutazira Imana. Haleluya. Ubishaka banza pfukama avuge ngo mbabarira ndavyiyiziko amagorwa yatumye Mana merukomeze ngirira imbabazi naravyidodomvye. Ishengero numva ndajyanse. Ntushobora kuvugishirizwa mu ishengero wanka ibikunda. Wamaze kuvuga ngo iri shengero ndajyanka ntushobora kongera kurivugishirizwamwo. Kandi hari abantu babivuze muri mwebwe bariri mwiri nyene aha nyene kayogorode bahari ariko batarikunda. Warihombeje ntuzosubira kuvugishwa kugeza wihanye. Imana ivuganye namwe ibintu bigoye ariko Imana ikundira ishengero. Uwiyizi nahagurukaze uko so kwihana kw'ikivunga n'ivyo abiyizi bazi ico Imana ivuze. Ingo hari gisagara c'ubuhungiro bw'ingabire z'abakozi b'Imana. Haguruka
data guhembura agukiza amagogo maze mw'iminsi impwemu z'abantu b'Imana zimeze nk'iziri kwa mapingu zaraboshwe ngo mwabaye mu magogwa muri iri shengero fukama iyo ukorera ntigowe n'Imana nziza mubwire ngo data mbabarira baramvuze numva nuzuye urwango vyabaye kuriya numva ndaguhevye pe ubibwira Imana neza ngo Mana naraguhevye kabisa kandi mwaguma muza gusenga ntimwasivye ariko mu mutima wumva warahevye Imana kabisa haguruka umubwire ngo mbabarira naraguhevye Mana kandi pfukama aho hose n'amahoro kandi iminsi maze haracariho mwegera imbere kugira ngo bene so nabo bace baronkareraho bapfukama ngo renganino egera hajya imbere hajya mupfukame mugororotse haca haguka muntu w'Imana ugasanga yaraheze asigaye ivy'ukuri ari umupagani kuko yarabivuyemwo yarabihevye mugabo ahamagaye korara agahaguruka ariko muri we yarabihevye pe umwe kugeza aha naho yisibira ngo none nkahanja gukora iki mugabo amubajije muri korara agarutse tiwarihe ngo nari ngwaye urumva ivyaha wakoze kwera urabesha ngo wari urwaye kandi wari wagumutse ku Mana ukabura kuvugisha ukuri iti nukuri je nari nabihevye nta nico nariko ndakora muga ntumvise je no bivamo hariho n'abamaze kuvyidodomba ngo kandi je muri no misi je numva no biheba ngusaba Imana imbabazi uvuge ngo mbabarira Mana kugeragezwa vyanteye urwanko nanka Imana kuvaho bijya bibereye numvise nansi Imana naransi ishengero ry'Imana aha hantu mu Kayogoro numvise ndahazi kuva bijya bibaye naciye ndahanka bene data muzomenya Imana ikorera ahantu umuntu mugiraniye ikibazo siwe Mana bene data ntuzugira icupfa n'Imana kuko urwo rubanza ntago wotsinda we urayikorera gusa uyumeko ibisigaye bijya byose ubona umenga biragoye irazi uko izovyitunganiriza yo nyene kuko ishavu ryawe no kugumuka ntibizotuma bijya bihinduka mugiye ubimenye ugapfukama ukubaha Imana yo nishengero nijya irazi uko izobitunganya bijya byose Imana ibagiriye imbabazi mwumva amahoro ariko ugaruke ku Mana ugaruke ku ishengero ry'Imana ongera ukora ibikorwa vy'Imana nk'uhari korera Imana nk'Imana yaguhamagaye ntuzi ukora igikorwa c'Imana nkaho umenga ukoreye umuntu ujya wiyumvira hari igihe azocapfa adapfuye naho uzosanga agiye no gukorera ahandi none uzoba wamuhoye iki uzukorera iyo mwijuru gusa ngomba sabe mwene data mwarimu Hermenegilde ahaguruka asenga Imana asengera aba bantu reka tubasengere twebwe tutari ngaha ntihasengure ngaha gwejo muzomugire kugwitwaza nitwe data yatumye reka bari twebwe tubasengera
dusengera iki mwami Imana data wa twese ubyagiye mu ijuru wera Imana ya Isirayeli warungitse umwana wawe Yesu Kristo ahinduka ikimazi mu gishingo cya ntama n'intuma n'intunguru byatangwa urungika umwana wawe Yesu Kristo ijambo ryawe rivuga ngo kugira umwizeye wese ntazapfe rubi ariko abona ubugingo budashira abantu b'Imana mwami bariyejeje barapfukamye kugira ngo biyambure ubuhumane bwose biyambure imyanda yo kugira ngo imikorere yawe Mana mu izina ryawe ryera bariyejeje nawe ngo ukore bariyejeje ngo bakoreshe muntu wese yidodombeye ibikorwa byawe uwarambiwe n'uwabiretse mu izina ryawe ryera turasabye amaraso ya Yesu Kristo yururuke kwezi irishengero ryawe Mana bongere bawe mwayandi mavuta mashasha babiroberisha ivyo wabasezeraniye mu izina ryawe ryera kuri umwe wese amasezerano yawe yamanuke mu izina ryawe ryera ivyo nibyo byakinze amasezerano ku bantu b'Imana turasenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo kugira ngo imbabazi z'Imana zimanuke ku muntu wese umuharira umuhezagira n'inzu yiwe n'abiwe uhezagira igihugu n'abari muri cyo urakoze sega w'amahanga Imana ye girira ikigongo abantu bawe mwana mu izina rya Yesu Kristo turagomba kongera kumva mwami Imana yacu yera ngabire za mpwemu yera mbizi z'amazi y'ubugingo turasabye ingabire za mpwemu yera muri iri koraniro ryawe mwami aberekwa bongere berekwe bahishurirwe bavugishwe tangaza n'ibimenyetso bikoreke nyaguhora ku ngoma Imana yera jambo ryawe guhera ku munsi w'ejo ryagumye rivaho nibafurura ingabire zazimye Pawulo abwira Timoteyo ngo nafurura ingabire turasabye ingabire z'Imana nizifururuke mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ingabire zawe Mana ibitangaza n'ibimenyetso nibikoreke bwiza bw'Imana bwiyerekane imigenderanire yari yarahagaraye yawe nabo turasabye ngo wongere ugira n'imigenderanire n'ubusabane nabo bwiza bw'Imana bwongere kwiyerekana tugisenze mwami turasabye mwemu yera tibuke tugisenze mwami mwemu yera tibuke tangaza n'ibimenyetso bikoreke mu izina rya Yesu Kristo bwiza bw'Imana bwongere bwiyerekane nyaguhora ku ngoma Imana yera kuboko kw'Imana kumanuke wavuze ngo nzoza kuri mwemwe nkureho wa muntu wa kera mbashireho umutima mushasha worose nk'inyama turasabye mwami Imana yacu yera wururuke ku ikoraniro ryawe mwami abantu bawe kureho wa muntu wa kera shireho umuntu mushasha yorose nk'inyama mwami Yesu bahinduka iroberisha umukenyezi ari ngaha biroberisha umugabo ari ngaha biroberisha umusore ari ngaha biroberisha mwigema ari ngaha biroberisha inda ziri mu nda abana bato abaje gusenga n'abataje gusenga babiroberisha amatongo yabo ahinduka iroberisha ibikorwa byabiroberisha urakoze mwami Yesu nyaguhora ku ngoma Imana ye kora ibitangazo ugendera abantu bawe nyaguhora ku ngoma wera Imana ya Isirayeli tangaza n'ibimenyetso bikore ku bwiza bw'Imana bwiyerekane urakoze tubisabye mu izina ryawe ryera amen
mugumu uko nyene tugomba tubasabira inkomezi za mpwemu yera Imana ibasubije mu bihe byanyu kandi n'uwundi muntu wese nayo bari mu ishengero atapfukamanye naba ariko akumva ko muri no minsi akeneye ko Imana yongera kurabura ingabire yiwe nahaguruke kuko ibindi tuzobigarukana ejo umunsi wose ufise ivy'Imana ikora umuntu yiyizi nguko ndi siko narindi kandi siko nategerezwa kumera uhaguruka umubwire data ngo subiza mu bihe vyanje Mana subiza bya bihe vyanje n'abafukamye kubw'uwo mwanya ugira kabiri n'utarashikirwa ariko yumva akeneye ko Imana irabura ingabire yiwe nahaguruke uhaguruke kabisa haguruka ubwira Imana ngo Mana ongera unkoreko usaba ikiganza c'Imana congere kigukoreko ngo uhabwe kunesha umuntu aravuga ngo uko meze siko nategerezwa kumera siko nari imeze mu myaka iheze umukristo aramenya ibihe vyiwe aho ukuntu yagiye araba mu Mana iyo ugabanukiwe uravyumva ukabimenya kavuga ngo Mana iyi minsi uko meze siko narindi kera suko nari imeze kabisa Mwami tumanona inkomezi za mpwemu umubatizo nuyo ubatize wese Mwami Yesu Mwami tumanona inkomezi za mpwemu umubatizo nuyo ubatize wese data wa twese ugororotse Mana yacu nkuru Mana nyene ishengero Mana uziye imitima Mana uzababa abantu Mana wabanye nabo muri vya bihe Mana wahamagaye aba bantu Mana uzi umwe wese urugero yaragezeko Mana uzi umwe wese ryari yasubiye inyuma mu mutima Mana uzi ingabire wari warahaye aba bantu Mana uzi aho bari bageze kubwo kwihana kwabo no guca bugufi kwabo Mana kubwo kwemera ijwi ryawe kubwo kumenya kuba ataco bagifise ndabasengeye Mana basubije mu bibanza vyabo abindimi zamatanye n'amagage zitakivuga nizatura izina ry'Imana emwe mwangabire muryamye nimuvyuke nimwumva ijwi rya shobuja emwe mwangabire ziryamye vyuke umva ijwi rya shobuja data sendanisha amazi y'ubugingo muri runo rusengero rwa Kayogoro sendanisha amazi y'ubugingo ongera ukore kuri aba bantu bahezagire Mana hezagira aba bakenyezi bongere batura izina ry'Imana hezagira aba bagabo bongere batura izina ry'Imana hezagira aba basore bongere batura izina ry'Imana hezagira aba bakobwa bongere batura izina ry'Imana bave hano bahindutse ukundi bave hano babaye ivyaremwe bisha mpwemu yera ongera umanuke kuri aba bantu manukira aba bantu data
ongera watagura amabanga muri bo, ongera ubavuge ko Mana, ongera ubakore ku ndimi zabo, ongera ukore mu bwenge bwabo, ongera ubagira amasandugu y'amabanga y'Imana, bongere bagukorere bumva umunezero. Manukana umunezero n'amahoro muri bo, manukana umunezero n'amahoro muri bo. Umugoroba ubabera uwo kwibukwa n'Imana, umugoroba nubabera uwo kwibukwa n'Imana, basubizwe ivyo banyazwe n'umugwanizi, bongere bumve guhezagirwa. Data ugororotse turabarambitse kw'ibiganza, nk'uko isezerano ryawe riri, izi mpwemu nizirabuke zongere zatura izina ry'Imana. Urakoze Mana, ndagushimiye kubibakoreye, ndabisavye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muti amen. Imana ibahe umugisha, musubire mu bibanza. Abatashikiwe n'abakozi b'Imana, murazi ko kuva ejo twavuganye ngo umuntu arondere umukozi w'Imana bavugane. Muribuka ikintu nababwiye, hari abantu bari baremerewe n'ibibagoye, vyari byabazingamitse. Imana izobatabara muri iki gikorane, ariko hagumye hagarukira ijambo ngo bizokuvako. Niwemerera Imana ukiyeza neza, uzobona Imana yarakugendeye kabisa. Ariko niwanka kwezwa, ntuze ushire imwikomo ku Mana, kuko bizoba byakuvuyeko. Imana ibahe umugisha. Data shishikare kubagirira neza. Nubaha aracavuga, ndumva ko nubakivuga, ariko bibanezere nshuti z'Imana. Harya rero ndababwire, hari igihe uja guhura n'Imana. Numvise amajambo akomeye Imana yarungitse muri iki gikorane, ngo Imana yaje kubasanganira ngo mwibonanire, yaje ngo muhurire mu kayogoro. Abashitsi mwatumiwe manike muha icubahiro Imana. Imana yabatumye ko ngo muhurire mu kayogoro. Ndakwinginze ntuzove hano mutabonanye n'Imana, kuko yabatumye ko ngo duhurire mu kayogoro, kandi koko mwahuriyeyo nayo. Uzogenda uvuga ngo twahuriye n'Imana mu kayogoro, kandi aha hantu uzohashira ibuye ry'ikimenyetso, uvuge ngo ndashimiye Imana. Uzovyirata igihe cyose. Yo, Imana nishimye. Bene data bo mu kayogoro, Imana irabakunda cyane, Imana irabakunda cyane. Imana ngo yibutse ibihe byanyu birenganye. Ntumbaze, numvise abimanukanye uko ngo iri shengero ryabaye iminsi ryaciye mu bihe bibi, birarikomeretsa cyane. Munyumviritse, ngo iri shengero ryaciye mu minsi yarikomerekeje cyane. Ngo Imana yateguye ibi ngo ibibuke, ngo yongere ibavure ibikomere. Imana irabakunda cyane. Ntumbaze ivyo bihe ntavyo nzije n'ukuri, sindi umumenyesha makuru, sindi umusomyi w'urusaku jewe. Nuwose umurusaku ntiyose umurusaku ari Bujumbura ngo arusume muri Kayogorode. Aha ana Pasteur natevye ndamubaza, naramubajije Pasteur, none umuntu ahaza gute? Je nibaza ngo ni hariya hafi y'igisagara hariya. Narinze kumubaza umuntu acahe ahagenda gute? Nguca ngo hariya ngo gaca mu Rutana ngo gaca ufata iryamakamba. Nubu yaje arambaza ugeze he Pasteur? Nabanza kubaza abo mu muduga ngo aha hantu hitwa ngo iki. Nkamubwira, ngeze naho nti none ubugeze he? Mbonye dutaye irya kaburimbi dufashe igivu. None nari kuvuga aho ntazi.
ariko data aravuze ngo iminsi ishengero ryaciyemwo yarabakomerekeje. Imana ngo yabatumye ko ngo ibavure. Nahabwa icubahiro Mesiya. Mumanike intoki amaboko mushima Imana. Kandi koko irabavuye pe kabisa. Atari umuntu kuko abantu bakira ugutandukanye. Utavyakiye ni watavuwe canke atazokira. Ariko uzokurikirana neza aho vyagatanguriye. Uzumva Imana yavuze ibintu bikomeye cyane. N'ubu rero ndumvira cavuga. Erega umuntu yagwayagwara mu mpwemuho umuntu agwayagwara mu bintu byinshi cyane bikamwononekarana byinshi. Imana rero kuko ari umukozi w'umuhanga ikigenda iravura ivyo bisebe byose. Hari naho icishamwo nyene ikongera igacishamwo igasatura ugakoma induru uti yiririre aranyishe. Aha hari n'ivyizofyonda bimeze nk'ibihute. Ariko ndizo bigomba kubica igira ibavure. Kandi nyuma y'ibi birenge muzobona umugisha mukayogoro ngaha. Tugomba dusengera aba barungitse ivyambazo bafise ukwizera gukomeye. Hariho abandi bafise ababo bagwaye bari muhira bataje. Umuntu afise uwiwe wagwaye ari muhira ahaguruke mu kibanza ciwe. Abantu baragwaye pasite. Kandi rishengero rigwaje gutya ntaryo woshobora kurongora muhungu. Oya data databaye ntaryo woshobora no kuri. none ubona we ubona. Mbazi ikintu. Hari abantu barotswe bari muri mwebwe bariye uburozi. Aha turi umuryango wa Kristo sivyo? Aha ni nkuko ijya miryango yugaye. Aha turi umuryango umwe sivyo? Ariko aha muranyumva neza. Aha turi umuryango umwe. Aha abapagani ntibarimwo. Abo hanze y'urusengero aha ntibarimwo. Ubu ni umwanya w'iwacu. Umuntu n'ukuri naho vyoba ivy'ubwoba yibaza ko yarozwe wewe aze ngaha apfukama. Gomba tubarogore. Ntutinye. Ni ibisanzwe umuntu azi ko yarozwe. Umunsi umwe Imana yampagurukije irambwira ahantu ngo genda hari abantu barozwe. Erega bararogwa kandi barogwa na bene se mu rusengero. Ngo genda uhaguruke. Acambwira ngo hariho umukobwa yariye uburozi mu muceri. Kandi ngo araremvye ngo uhaguruke ugende. Ndagenda. Njaho hantu kuri urwo rusengero. Ntihagire ivyo mubabaza mubareke gusa bapfukama. Nja ahantu kuri urwo rusengero sije nigishije ariko amiga heze data arambwira ngo babantu ntugende utabasengeye kuko baragwaye. Nca ndahaguruka ndabwira umupaseri waho nti hari ikintu Imana yandungitse yambwiye ntaraza nagomba ngo tugikore. Umbarize ko hari umukobwa umwe azi ko agwaye yararozwe yariye uburozi mu muceri. Umumbwirira aze tumusengere. Pasteur arambwira ngo ya we wabitumwe bari we ubivuga. Data carambwira ngo si umwe nagomvye kukubwira gusa ko barimwo ni benshi. Nca ndahaguruka ndavuga nta bantu bose barozwe bazi ko bariye uburozi bahaguruke. Ishengero ryose rirahaguruka. Ndavuga ntoya nsubiremwo. Simvuze abagwaye twabasengeye abagwaye. Umuntu azi ko yariye uburozi abari wahaguruka. Ryose rirahaguruka. Ndakorora mosozi. Ndabwira Imana ngo Mana ntibishoboka. Turasenga Imana.
hariho abandi bataburiye mugabo barogwa muhiri wabo, bama bumva imbeba ziza zijwira, inzu inyiganga, ibintu bikoma induru mu nzu. Uwo nawe yoba ariho aze. Nababwiye ngo tugira dusenga Imana. Abo barozi baza mu bikoko ntibazosubire kuza mu bikoko, azoze nk'umuntu, azomenye ko mu rugo iwawe hari Imana. Kandi ndababwira bene data, niwamubona aza agafatirwa mu nzu yawe, ntihagire icyo uzomugira, uzomubwire gusa ngo genda wihane, ntuzosubire. Ntuzomushengeje, ntuzomugire ko itangazo, ariko uzovuge gusa ngo genda wihane, ntuzosubire. Abantu bazi ko mu nzu zabo barozwe, hari abarozi bama baza kubakindirako, muze. Ariko mwe hajya, ntimwumviye Imana yaciye. Urumva kugira ngo yugurure, urabona hiciye. Urabona hiciye kugira ngo yugurure iryo sengesho. Nukuvuga ko naba barungitse ivyambazaba, harimwe abari muri iki gitigiri. Hari abarozwe, ariko barakira mu izina rya Yesu. Abo bitarashikira mushima Imana. Niba hari amagorwa ariho mu rugo, nukwama wumva ibintu bibakindira ko bijwira, bigande, bikoma induru, biriko niryo gorwa ry'umuntu mu rugo. N'abadafise ingo bama babibabwira abavyeyi banyu. No mu cumbi wabo hari abarara baranigwa n'ibintu, hari abakenyezi bararana n'abagabo batazi, hari abigeme bararana n'abagabo batazi. Tugomba duhagarika izo mpwemu mbi zose mu izina rya Yesu. Mwabisigo kure 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 y'ishengero, kure y'abana b'Imana. Kandi twategetse bakozi b'Imana, muhaguruke muhagarare. Reka kubafasha bareke, ntihagire ico mubavugisha bareke. Tugomba tugwane gusa n'izi mpwemu mbi, kandi tugomba dutegeke mu izina rya Yesu zigende. Muravyizeye bakozi? Muravyizeye? Abandi bose muravyizeye? Oui. Okay. Namwebwe ba Kristo uzi ko iryo geragezwa atajyafise, haguruka usengere mwene so. Hari n'uwundi yariciyemwo, Imana iramutabara. Weho haguruka neza uvuge ngo Mana, kumwe wangirira bari kugirira umwene data. Ego kabisa. Akaruru k'intambara, namwe mupfukamye ririmbe 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 n'amajwi yo hejuru. Bose bo mwisi uvuge ngo naranse gutabara. Ati naranse gutabara kuko ntacangira, ntacangira. Oh, ninjia hera katika jina la Yesu. Olanywa manu ati wa mutima w'Imana. Haleluya, haleluya. Impagaza aha hantu hera cyane, ndatangara gose. Imigabo y'Imana ningene yishitsa. Irabishitsa kwe. Igabo y'Imana ningene. Inyigisho
biratwigisha muri mpwemu, ivyo biratwigisha bikadukomeza. Aya gakiza gashitse bivuge ngo sinzotirimuka hera cane, ati sinzotirimuka. Oh, ninjiya hera yomolanywa katika jina la Yesu. Mano yose iyo nagerere yahera cane. Haleluya. Mukunzi wacu Yesu, turanezerewe uyu mugoroba kuri hano, kandi icatumye umanuka uragomba kwica ubumara Satani yashize mu mibiri y'iri shengero. Uragomba kwica ubumara bw'inyegeje mu nda, uragomba kwica ubumara bw'inyegeje mu mafyigo, uragomba kwica ubumara bw'inyegeje mu maraso, uragomba otepande sondoro trere plero grotere mairota romeretore stere plere crondolo tere perereta sha urabaraira raita mestoretoka shoreto siramene. Tutata sharadati tontai prererorero krenestai mentir blind tai konemene sondesa. Turira 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 ica ubumara bwose 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 mu bahungu n'abakobwa. Bohora 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 bohora. Genda 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 hariya mu mazu hose mwami, hose turasohoye turasohoye turahashize abamarayika barinda amazu, turafashe mpiri abapfumu abarozi imwe mu mbuko zitwa kose turaboshe 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 turabohoje abera turabohoje abera. Tabara mwami shengero, tabara ishengero ko wamaze kubihishura ubishira ku iherezo. Umuntu wese ava aha hantu avuga ati nabonye Imana, avuga ati nabonye Imana. Urakoze Yesu kubikoze, turabigushimiye mu izina rya Yesu. Datugororotse Mana nziza, nuhabwe icubahiro, ishengero ni ryawe Mana, aba nabawe nuhabwe icubahiro. Urakoze, ukwera nukwawe Papa, kunesha nukwawe, niwe wanesheje kandi wanesheje abadayimoni bose mu izina rya Yesu, mu izina rya Kristo Yesu, mu izina ry'uwapfuye akazuka, mu izina ry'uri hazohora ibihe bidashira.
ewe wa bushobozi bw'umwijima, emwe mw'abadayimoni, ewe wa burozi, ewe wa nkomezi z'umusatanise, ewe wa bushobozi bw'umwijima, turakwirukanye mu izina rya Yesu. Wiruke uve mu bantu, uve mu mitwe yabo, uve mu nda zabo, uve mu magufa yabo, uve mu maraso yabo, uve mu mazu yabo. Ntuzosubire kugaruka wishushanije mu mbeba, mu mbwa, mu kayabu, mu gihuna, mu yindi nyoni. Ntuzosubire kugaruka. Mwami Yesu, amaraso yawe nasendanisha ahantu. Ubushobozi bw'amaraso yawe nibusendanishe hano. Buri wese aboneka yapfukamyemwo. Uri hano wese aboneka apfukamye mu maraso yawe Mwami. Ayo maraso amweze, amuneshereje. Uhereye uno munsi ntazosubire kugenda konyera, ntazosubire kugenda abuza amahoro. Mu izina rya Yesu turatituye ivyo bagiriwe bo byose. Niba ari impuzu batwawe turazituriye mu izina rya Yesu. Niba ari ivyambagwa batwawe turabituriye mu izina rya Yesu. Niba abadayimoni barikiye mu nzu zabo turabasohoye mu izina rya Yesu. Ibikoresho byabo byose nivyezwe n'amaraso yawe Mwami. Baba bakimazi bagishika mu ngo abadayimoni babumvise biruke. Bagishitse mu ngo abadayimoni bakibumva gusa biruke. Turasavye ubushobozi bwawe bubitangire. Bubitangiye arira muhira, bubitangiye arira ku kazi, bubitangiye harya birigwa, bubitangire mu mamangazine yabo, bubitangire mu mabutike. Ubushobozi bwawe busambura ubushobozi bwose bw'impwemu mbi. Urakoze nyakubahwa, urakoze kutabaye abasavyi bawe. Bazogukorera Mana, bazotanga ishimwe imbere y'Imana, bazovuga uriwe, kandi natwe turi vyabona. Turagushimiye Mana kubikoze, tubisavye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muti amen. Imana ibahe umugisha, mugire ukwizera. Data arabatabara. Yesu ahabwa icubahiro shengero ry'umwami. Ijambo ryagumye rigaruka. Imana yagumye ituvuga ko, yagumye ivuga ngo ndabakunda. Iri shengero Kayogoro ya kabiri n'abashitsi bose babaye abanyakayogoro ya kabiri ngo ndagize gute? Ndabakunda. Ndagize gute? Ndabakunda. La bende sonde konde maitote. Repère. Imana iragukunda nshuti yanje. Imana iragukunda. Nico gituma ngomba umuntu wese uduze ikiganza ushimira Imana. Uyu mugoroba Imana iri kwirakora ibidasanzwe. Reka umukozi w'Imana aduze ishimwe. Dusenga Imana. Mana yacu yo mu ijuru, turagushimiye muvyeyi mwiza wacu wo kwizigirwa. Turagushimiye kuva ku munsi weje ingene washishikaye uduhezagira. None rero turagushimiye Mana ingene udufise ku mutima, ingene wama udukunda ukabimana. None rero mu izina ryawe ryera turi hano kandi turi rya shengero. Turagushimiye Mana ingene wakoresheje abakozi n'abaririmbyi ukabakoresha, twese ukadukoresha, ishengero ryose tukaba dutekanye kandi tukaba turi mu mahoro. Urakoze rero turabigushimiye kuko uri umuvyeyi kandi udahinduka. Mu izina ryawe ryera nibiza kubandanya byose ubihezagire kuko uri umuvyeyi udukunda. Urakoze kuduhezagira, niwakira amashimwe yacu Mwami kuko wewe wamutuvuga kw'ivyiza kandi natwe tugaca tunezerwa. Urakoze kushishikara utuvuga kw'ivyiza. Iri shengero rya hano mu Kayogoro ya kabiri, muri kino gisagara c'Ikayogoro, muri ino komine yose ya Kayogoro, udutera iteka kandi waduteye iteka, utuzanira abakozi beza, natwe turanezerewe. Urakoze rero kushishikara udukoresha kandi utugirira neza muri byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.